Go bakunzi ba STV reka subire ndabaramutse ariko kandi nta introduction nyinshi no musiza kuhaba ndonsa amakuru je nsanzwe nkora mu office yacu iri imbere gatoya yo ngaha kuvuga ko dufashe moto ntari minota 10 bidutwara gushika haturi twumvise ko hari umuntu ashobora kubagwaye agwariye ahantu ntituramenya neza ko baduhaye address dushaka kuhashika tumenye mbega nibiki wenda n'umurundi wiwacu umurundi akwiye gushigikirwa akwiye gufashwa n'abarundi niyo mpamvu rero nshimye kuza kugira tumurondera ariko kandi mugumane natwe kugira turako biza tumenye ibihari nibiko biza kugira ni sawa mwana umeze neza wewe witwande basi uvuye hariya wewe nta muntu wabonye yoba gwaye bavuze ko gwaye ari hajya hajya mwishamba ariko akora iki aragwaye yicaye hajya nje wonjana none tujane sha cameraman tugende wabonye ameze gute none wewe aragwaye ameze nabi nta uzi none ntuzi yaba oya angana gute angana gute murangana oya ni muto yakuri wewe ko tudashika ni hehe ni hajya nujya ni sawa braza safi uyu nibiki uyu yakunda kujya gose uyu eba nina ndafungura asha mazidi yo ugwaye none yo yumva gute ho yo oya aha ndashonje ako kari amagoma y'ijya ejo ngira niyo yatumye gasama isazi yasamye isazi ngaho ni woraba mugungaho twabuze n'icyo dufasha tumujane hariya kwa mama Benzema turako yomira n'amate nta restaurant iri ngaha hafi hajya kwa mama mdogo hajya ya restaurant nta kuno twomuterera tukabana tukaraye ko yofungura ho ko mutera yigira ngo yoshikaye nituzi kwa nahembuka pfeyo kwe tumutware gafisi biru mengo n'umutsinga w'inzuki umuntu agwaye aremereye harakana akomeye niba mugaburira cyari hangabushe cameraman tugende takupira wose muzori inzara imyaka 3 amuzubaho muta none yasanzwe abahehe ho kwabusigo marambya haruguru mu marambya akaba ari ino mu ukanga tugiye gusaba imfashanyo kwa padiri zarafuye nani ni munyaro nyaruka hapa tukubita gasiporo wari kugenda bukebuke ngaha boy mwinzi ko nta ahanyine kwa mama mdogo kuja ahani sawa mwicarike none raba ingene icara abarura bari he hewe baguhi ugikiweho sewe cenja gaseri abaceri nagaseri niko ko muhemu tungana gute bazane ubusani butatu kwanza kusari butatu kwanza inzara ngo muyisanga warurira gute narurira igihumbi umuceri n'ibiharage ni igihumbi yego yasabye ubusane butatu raba rero bumwarurira mama mimi naona sasa hiyo nanikuta na mimi sikujua hata mimi nakwambia je ni vy'igihumbi mu Burundi turacabayeho wewe ngoya kwanza ubwo nabwo kamara wao muyupeti John ndani sasa shagri na mumukarabishe none no nta mukozi ufise mama amukarabishe umukozi ariho shane uyu bintu vy'ibiyiko na Okay, pasa.
nari ngo imyaka 3 yo gusha umuntu rero ngira ndawubona ngira utumbereye wasina senze ngo karasenze rero kaga kubera uhembutse sha mirisati yo kari kagwa inzara y'imyaka 19 kwe habura mu umwe kugira gafi ibishushe nusha wewe hariya mu nda biriko biraza ari kibarafu umwana kwa mumarambya uzimu yari battery ko apantera gushikayo cyane turagenda huye n'umugirane mukabisega tukaje ko reka karakomera reka cyakagwa yeshi kabise mukora mu mapere nyuma ya kamera Andi mazugiye ko ari ntafungura ariko uno munsi ngira mfungure neza ivyo urabimara ibi byose sinzi none ko ntanguye kuruhanga wandi hanga kaka sapo kanje kari he asa naona shauri wewe kumanga nta ukorako nta ukorako Ile sania ya kwanza ile sania ite pale ile chama bawicha ni muogo iwacu ku muceri turiye abari celebration wa munsi no kuri kw'Imana turara urabona kujya mesagira ngo wo asha asha ndumva ni hatari no kuri kw'Imana nimba ari mama mdogo arasopora kweli banenda uzingira gasati aka Asha nukuri kw'Imana aha ndawujya hamwe n'ubugezera bwaduka kubera ninyana Asha nakare nari mfuye ewe aha ndawujya hamwe n'urufure rubira nakare nari mfuye Karaga kile ganja animonda be karaga kile ganja acha akagaceri kari karyoshe nari mfiriye hariya mw'isamba
iyo nahabona umubosi nimba yitwa nde Yesu yazanye ababosi mu gisagara yaragize neza. Uwo muntu wewe yonyigereranya yo afite utugufa. Ibujumbura udakoze nturya. Iyo nahabona umugira neza yitwa nimba ari yandi nimba ari inde. Asa nakadukumba karabinze. Ewe manu kura kuchapu. Ewe manu kura kuchapu. Uwo mubosi nukuri kw'Imana ndamushimiye bosi. Jewe ndagushimiye. Uzohora uko kweli. Ubigirire n'abandi bazogushimira. Ubumva gute? Asha nukuri kw'Imana ubu nimitende. Wahaze. Aha ndahaze. Niwiyonge? Aha nzoguhamagara undi munsi. Nta na tubiri wasubira. Oya ahabura ubu 30 ndiye. Bakongere kamwe bazi. Kamwe? Urakamara. Twumve. Mbanze numvirize kandi ko nogira pampers. Kamwe oya. Ndagushimiye kandi nukuri kw'Imana boss. Hamejo tuzobisubiramwo. Nukuri kw'Imana nta kibazo aha ndamerewe neza ubu. Rero Bye nukuri kw'Imana Imana iguhezage. sawa sawa. Sawa. Meze neza. Ego. Ibi bintu wahora ubibona wowe? Ibi? Uyu ngo yaramugwaye kumba gwa Inzara. Abantu nk'aba murakwiye kubafasha. Aha. Usani bunga imbere. Isani imwe nanga. Ni igihumbi gusa. Ninde ndiyo? Amateka wari uyabura ngaha kuri restaurant yawe. Aya mateka abantu bakaryuko. Abo barapfuye rero bagenda. Barapfuye bagenda. Yego bahora baryuko. Hari n'ujya zine. Sare murakoze. Murakoze mugira umugisha. Yego. Mutabara imbabare. Yego. Muragahora uko mutabara imbabare. Uyu muntu ashonje ufise icumura kibu. Yego. Merci beaucoup STV fans ndabakunda murabizi. Ndi kumwe namwe mu bihe byose kubaryohera no gufashanya muri rusangi. Iyo twamanuye ijwi nkuko nuko tuba tuzi yuko turi muri situation atari yo ko gutamba no kuvyina ariko abona aho tuvuye muri restaurant byose ndibaza mwayibonye. Kare tunabashimire cyane muri abagaciro mwabanye natwe. Merci beaucoup.